Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu bwakeye neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Rwanda murumvira radiyo ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Mu karere ka Kisoro muri Uganda ni kuri FM 88 n'ibice 9 ya radiyo ijwi rya Muhabura. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Abarundikazi bari mu marushanwa y'ubwiza Miss Burundi 2025 bageze muri kimwe cya kane cyayo. Twaravuze yuko Miss Burundi azohabwa ibahasha y'imiliyoni 20 z'Abarundi, imodoka igendeshwa n'umuyaga nkuba, akongera akaronka n'akaryo ko kuja mu mahanga kuraba abandi ngene barata ibihugu byabo. Uyu ni Rosa Kamariza, ashinzwe gutegura no gutunganya amarushanwa ya Miss Burundi mu gihe cy'imyaka 3. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urarega inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo M23 kwibasira abanyamakuru na societe civile. Ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 7 bya mbere bikize ku isi G7 bateraniye mu nama muri Canada. Naho CPI, urukiko mpanabyaha mpuzamahanga, rwataye muri yombi Rodrigo Duterte wahoze ari umukuru w'igihugu cya Philippines, rumukurikiranyeho ibyaha byibasiye inyoko muntu. Izi zari ingingo z'ingenzi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Amakuru tuyahere mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika, aho umuryango IGAD usaba leta ya Sudani y'Epfo gufungura abategetsi yataye muri yombi muri iyi minsi. Fidele Niyongabo yaduteguriye iyi nkuru. Ivyo bihugu vyasavye kandi ivanwaho ry'ingingo zerekeye umutekano zafashwe. Ishirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika mu buseruko IGAD igizwe n'ibihugu 8 ryarakoranije inama y'abakuru b'ibihugu kuri uyu wa gatatu. Iyo nama yari igenewe kugabanya uruhagarara n'icuka kibi birangwa muri Sudani yo mu bumanuko. Mu bategetsi bahagaritswe harimo icegera c'umukuru w'igisirikare n'abashikiranganje babiri bacuditse n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Riek Machar bahagaritswe mu ndwi irangiye ku mugwa mukuru Juba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe IGAD Workne Gebeyehu yatangaje ko iryo shirahamwe ryasavye leta ya Sudani yo mu manuko kurekura abategetsi bapfunzwe kiretse hari ivyemezo bigaragara vyotuma bakurikiranwa imbere y'amategeko biciye mu muco kandi hisunzwe amategeko. Yongeye arasaba ko amasezerano yerekeye umutekano yapfunditswe asubira kubahirizwa. Kucuka kibi kirangwa mu gihugu hiyongeye ko gutana mu mitwe kuriko kwiha inkumbi mu gisagara gifise akamaro gakomeye cyane kiri mu buraruko bw'igihugu. Abatari bake bavuga ko ivyo vyose bigeramiye amasezerano y'amahoro. Tukiri mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika, muri Somalia, guverinoma itangaza ko ingabo zayo zirwanira mu kirere zishe inyeshyamba za Al-Shabaab hafi 60. Izi nyeshyamba zirimo 6 bari bateye kandi bigarurira hoteli yo mu mujyi wa Baldwene hagati no hagati mu gihugu, hari hateraniye abatwari b'imiryango gakondo n'intumwa za guverinoma. Fidele Niyongabo. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru umuyobozi mukuru w'akarere ka Beledweyne Omar Osman Alassou yemeje ko igitero ku hoteli yo muri ico gisagara carangiye mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Yo muyobozi yavuze ko izo nteko zifashijwe n'inteko z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika zakoze ijoro ryose kugira zitabara abantu bari bafatiwe mu hoteli ico gitero cabereyeko. Barimwo abantu bakuze b'inararibonye, abasirikare n'abasivile. Inyuma y'uko igitero cakozwe ku hoteli yo mu gisagara ca Beledweyne kirangiye, ibiro bijejwe iperereza vya Somalia vyamenyesheje ko ibitero vyakoresheje indege z'ingwano z'igisirikare ca Somalia cifatanije n'inteko mpuzamakungu bikorana vyishe abo bagwanyi b'umugwi Al-Shabaab mu ntara ya Shabelle yo hagati, harimwo n'umutegetsi akomeye w'uwo mugwi. Ijwi ry'Amerika, inama rusange y'urugaga rw'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yariteraniye i Cairo mu Misiri, yaraye itoreye manda ya kabiri umunyafurika y'Epfo Patrice Motsepe ku mwanya wa perezida wa CAF. Fidele Niyonga barakomeza. Patrice Motsepe yatowe muri ayo mabanga kuri uyu wa gatatu. Yasavye ko haba ugukorana n'abanyamatungo bikorera ku giti cabo mu ntumbero yo gufasha amashirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika hamwe no kubaka ibibuga by'umupira w'amaguru mu bihugu bifise uburyo buke. Mu mashirahamwe y'umupira w'amaguru 58 ku mugabane wa Afrika 12 muri yo
niyo muri iki gihe ashobora kwakira inkino z'imigwi serukiragihugu mu mahiganwa mpuzamakungu. Ayo mashirahamwe 58 yatoye yose Patrice Motsepe mu kiringo kigira kabiri c'imyaka 4. Motsepe ni umugwizatunga akomeye cyane aturuka mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Yabandanije kandi mu mabanga y'icegera c'umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino. Bari kumwe kuri uyu wa gatatu igihe Motsepe yasubira gutorwa kuyobora ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika mu kiringo kigira kabiri. Patrice Motsepe yatangaje ko abategetsi b'ibihugu vya Afrika bakunda umupira w'amaguru, yamara ko amaleta y'ibihugu vyabo adashigikiye urwo rukino nk'uko vyotegerejwe kuba. Umugabane wa Afrika wahawe ibibanza 9 ku bibanza 48 vyahawe imigwi serukiragihugu izohiganwa mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagabo kizoba mu mwaka uza w'ibihumbi 2026 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 7 bya mbere bikize ku isi G7 bateraniye mu nama muri Quebec muri Canada. Mu byo bigaho harimo intambara yo muri Ukraine. Fidele Niyongabo. Mu nama bazogira harimwo izoshimikira ku migambi yo gushigikira Ukraine mu rugamba ico gihugu kirimwo ko kwivuna ibitero vy'Uburusiya bimaze imyaka 3. Ivyo biganiro bizoba bibaye inyuma y'ingingo ya Amerika yo gusubira guha igihugu ca Ukraine amakuru yerekeye iperereza n'umutekano, inyuma yuko abategetsi b'ibihugu vyompi bahuye mu biganiro i Jeddah mu gihugu ca Arabia Saudite. Inyuma y'amasaha agera ku 8 y'ibiganiro, Ukraine yatangaje kuwa kabiri ko yiteguriye kwemera agahengwe k'iminsi 30 mu ngwano hagati yayo n'Uburusiya nk'uko biri mu mugambi wateguwe na leta ya Amerika mu gihe Uburusiya bwo vyemera. Umushikiranganje wa mbere w'Ubudagi Olaf Scholz yakiye neza icimviro cerekeye ako gahengwe k'iminsi 30. Mu butumwa ku rubuga X kuri uyu wa gatatu yavuze ko yoba ari intambwe ikomeye kandi y'ukuri mu ntumbero yo gushika ku mahoro nyakuri muri Ukraine. Umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov kuri uyu wa gatatu yabwiye amenyesha makuru ku Burusiya bwari burindiriye ko Amerika ibucira ku mayange ku vyerekeye ico ciyumviro. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Marco Rubio kuri uyu wa kabiri yabwiye abamenyesha makuru ko Ukraine yagize intambwe ziboneka ku vyerekeye guhagarika ingwano. Yasiguye ko afise akizero ko Uburusiya buzokwemera iciyumviro cerekeye amahoro. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muradukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet wa@radioyacu.voa.com no kuri YouTube na Facebook Radio Yacu VOA. Amakuru mu biyaga bigari. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urashinja umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'ihuriro AFC Alliance Fleuve Congo bafatanyije kwibasira no gutoteza abanyamakuru, abawunenga n'impirimbanyi z'imiryango ya societe civile. Abaregwa bo barabihakana. Tim Ishimwe aratubwira uko byifashe. Ibirego bya Human Rights Watch kuri AFC M23 bikubiye mu itangazo uyu muryango washyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu. Uyu muryango uvuga ko ibyo byatangiye nyuma yaho izi nyeshyamba zifatiye umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ukavuga ko mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo aho M23 igenzura, abarwanyi b'uyu mutwe bagiye batera ingo z'abagize societe civile n'abanyamakuru bakabakangisha kubica no kubihumuraho. Ibyo Human Rights Watch ivuga ko bibangamiye ubwigenge bw'itangazamakuru n'imikorere y'imiryango ya societe civile. Uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu uravuga ko inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda zagiye zifunga abayobozi ba societe civile ndetse zikica bamwe mu mpirimbanyi zabaga zafashe nta kuzigeza mu butabera. Clementine Montjoy, umushakashatsi mukuru w'uyu muryango ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari, yagize ati gushyiraho ingamba zo kugarura ibintu mu buryo mu mujyi wa Goma na Bukavu yafashwe na M23 bisobanuye kureka abanyamakuru n'impirimbanyi za societe civile bagakora akazi kabo nta gushyirwaho iterabwoba, nta gukorerwa urugomo cyangwa amabi arenze nayo. Uwo muryango uvuga ko ufite amakuru yizewe ahamya ko impirimbanyi z'uburenganzira zirenga 200 zasabye ubufasha bwo kurindirwa umutekano kuvaho M23 ifatiye imijyi ya Goma na Bukavu.
Human Rights Watch kandi ivuga ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka yabajije impirimbanyi z'abanyekongo ndetse n'abanyamakuru b'abanyekongo n'ab'abanyamahanga mu mujyi wa Goma, Kinshasa na Bujumbura kuri iki kibazo. Ivuga ko yanigenzuriye n'amajwi yafashwe n'abahamagawe kuri telefoni n'izi nyeshyamba, ubutumwa bwanditse n'ubwo mu buryo bw'amashusho, cyo kimwe n'imbwirwaruhamwe zagiye zivugwa n'abategetsi ba AFC M23. Ibyo byose ikavuga ko bikubiyemo kwibasira no gutera ubwoba abanyamakuru n'impirimbanyi z'uburenganzira. Uyu muryango ukagira uti abategetsi ba M23 na AFC cyo kimwe na guverinoma y'u Rwanda bagomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abari mu kaga mu turere bagenzura. Bagomba kandi kureka impirimbanyi za societe civile n'abanyamakuru bagakora akazi kabo bisanzuye, kiretse gusa ku mpamvu zikomeye z'umutekano. Bagomba kandi kuryoza abarwanyi babo bakoze amabi. Uretse impirimbanyi n'abanyamakuru, Human Rights Watch ivuga ko nyuma y'ifatwa rya Goma na M23 n'ingabo z'u Rwanda ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere, abarwanyi ba M23 bagiye bahohotera abaturage bakekaga gushyigikira ingabo za leta nabo bafatanya, bamwe izi nyeshyamba zikanabica, abandi zikabasahura. Umwe mu batuye Goma waganiriye n'uwo muryango yawubwiye ko abarwanyi ba M23 bamusanze iwe bakamukubita, bamushinja gufasha abanzi babo kwica inshuti zabo ku rugamba. Uyu yagize ati biriwe bampondagura inkoni mu mugongo, ubu simbasha kugenda, baranteye barankubita banasahura inzu yanjye. Mu ngero z'impirimbanyi z'uburenganzira Human Rights Watch ivuga ko zishwe na M23 harimo n'umuririmbyi akaba n'impirimbanyi Delife Katembo Vinywasiki wamenyekanye ku kazina ka Delika Idengo. Uyu Human Rights Watch ivuga ko yarasiwe iwimuhira ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kabiri, ahantu biboneka ko nta mirwano yahaberaga. Uyu muryango ukavuga ko nyuma yaho ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa kabiri, Lawrence Kanyuka uvugira M23 yashinje Idengo kuba mu muryango w'urubyiruko rw'impirimbanyi ziharanira impinduka Lucha, ndetse abwira Human Rights Watch ko yarashwe kuko yari yambaye imyambaro ya gisirikare. Uwo muryango ukomeza uvuga ko umwe mu isoko zidafite aho zibogamiye yamubwiye ko abarwanyi ba M23 ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kabiri bishe Pierre Katema Byamungu, impirimbanyi yo mu muryango Ruca, hamwe n'abandi bagabo 4 muri teritwari ya Karehe. Uwaganiriye nawo yavuze ko Byamungu n'abasore 7 barimo abayobozi b'urubyiruko muri ako gace bategetswe na M23 gutwara inkomere n'imirambo y'abarwanyi b'uwo mutwe babajyana mu gace ka Buziru. Babagejejeyo, iyo soko ivuga ko abarwanyi ba M23 bashinje Byamungu n'abandi basore 4 kuba mu mutwe wa Wazalendo, hanyuma barabica. Muri raporo yawo yasohotse kuri uyu wa gatatu, Human Rights Watch ivuga ko impande zose ziri mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, yaba u Rwanda na M23, Kongo ndetse n'abo bafatanya, bose barebwa n'amategeko mpuzamahanga arengera abari mu kaga cyangwa se amategeko agenga intambara. Uyu muryango ugasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ibihugu biwugize n'izindi guverinoma bireba gufatira bwangu ibindi bihano umutwe wa M23 n'abategetsi bakuru b'u Rwanda n'aba Kongo bagize uruhare muri ibi byaha bikomeye. Ihuriro AFC n'umutwe wa M23 ariko mu itangazo basohoye bahakanye bivuye inyuma ibi birego bya Human Rights Watch. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 muri iri tangazo yavuze ko iri tangazo ari uburyo bwo gukwiza impuha, kuyobya rubanda mu gukorera inyungu z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yagize ati umuryango wacu ntiwigeze uta muri yombi, utera ubwoba cyangwa ngo utoteze umunyamakuru n'umwe cyangwa impirimbanyi. Dusabye Human Rights Watch gutanga ibimenyetso bifatika bihamya ibyo ivuga. Uyu muvugizi wa M23 yavuze ko hashingiwe ku mubano uzwi neza Human Rights Watch ifitanye na leta ya Kinshasa, ukuri kw'ibyo utangaza gushidikanywaho cyane. Ati turamagana twivuye inyuma ikoreshwa nabi ry'ijambo uyu muryango ufite mu guhindanya isura y'umuryango wacu. Turahamagarira abaturage n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kwamagana iyi raporo ibogamye. Tukiri ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bayo barenga 1,800 ku 43 bari mu nkambi y'impunzi y'agateganyo mu murwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu Burundi bemeye kwimurirwa kure y'umupaka w'igihugu cyabo, ariko abandi ntibabishaka. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Abo bakongomani bahungiye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri guheze ntibariko baratahura ingene batariko bararoswa iby'impunzi zitegekanirijwe bakababazwa n'ingene kuva bashitse mu buhungiro bafungurirwa rimwe ku munsi. Izo mpunzi zivuga ziti sasa na moyo mwezi yenye tutafunga hapa hatuyapokeaka hata kitu kimoya. Kuva dushika ngaha haraheze hafu kwezi ntiturahabwa imfashanyo duhabwa ibifungurwa bitetse gusa. Ibyo nabyo ntibikwiye twifuza guhabwa ibyategekanijwe kugira ngo umwe wese yitunganye uko abishaka. Iyo imvura iguye turanyagirwa na cane cane abatararonswa amahema. Abayaronse nabo bahawe mato adakwiye umuryango. Ikindi izo mpunzi z'abakongomani zigira zikwiza ukwezi mu rugombo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke zishikiriza n'ingorane zo kwivuza. Zivuga ko abajejwe kubabungabungira amagara bakora ikiringo gito ku munsi. Bagira bati kunaonekana shida mbalimbali, kati ya hizo shida tunajikuta turashima ko twubakiwe ivuriro kandi rya kijambere ariko haragahazi kuko abakora kuri iryo vuriro bakira abantu kuva isaha 4 gushika isaha 9. Aho rero abakikwa n'amagara mu masaha y'ijoro nk'abakenyezi bashaka kwibaruka bica bibagora. Afika asubuhi saa 4 hiyo ni matatizo. Eka n'abakiriwe ahitwa Makombe muri komine n'intara ya Rumonge bagera ku 1380 nabo nyene basaba kuronswa ifashanyo zikwiye bakavuga ko bahabwa intica ntikize. Ibyo biruko mu gihe kuva izo mpunzi zitanguye gushika ku butaka bw'u Burundi zihunga intambara leta ya Gitega yabakiriye ibicishije mu bushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yari yemeye gufasha abo babanyi bari mu bihe bitoroshe. Yamara umushikiranganje Martin Iteretse yari yatangaje ko izo mpunzi zategerezwa kwigizwa kure y'igihugu zahunze zivamwo mu ntumbero yo gucungera umutekano wazo hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Ibikorwa bikurikira birategekanijwe. Ubwa mbere guhindura ikibanza bisigura ko impunzi za vuba kuvuga guhera mu ntango z'umwaka zizohindurirwa ikibanza zungurizwe muri site ya Musenyi iri mu ntara ya Rutana mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu Burundi bwagize ko igikumu. Naho biruko abari mu kibanza begeranirijwemo Imakombe muri komine Rumonge y'intara ya Rumonge basaba kungururizwa mu ikambi y'impunzi. Abegeranirijwe mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke ntiberekwa kujanwa aho bateguriwe mu ntara za Mwaro na Rutana. Basaba kugumizwa mu Cibitoke mu kurindira ko umutekano ugaruka mu buseruko bw'igihugu cabo nk'uko no mukenyezi yahunze abivuga. Agira ati umutu mwenye anapenda na mwenye hapendi bako banamunyangula. Yaba ushaka canke udashaka bashaka kuburiza amakamyo kugira ngo babatware ku nguvu mu Rutana. Ibyo ntibibaho kuko n'abarundi barahungiye iwacu ariko nta wabatwaye mu ikambi ku nguvu. Nibatureke uwashaka gende utashaka bamureke nibyo dusaba. Nanjo ibyo njo tunaona. Ubugenzuzi bw'ikigo kijejwe kwakira impunzi mu Burundi Omupra co kimwe n'uhagarariye ishami rya ONU rijejwe impunzi mu Burundi bubicishije ku bakozi babo bakorera hashikizo mpunzi na byinshi bashima kubwira abamenyesha makuru. Bavuga ariko ko hazofatwa ingingo nabanduka kubijanye n'igikorwa cyo kwandika imyidondoro yabo. Kuva ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri uno mwaka wa 2025 abakongomani bagera ku 1836 nibo bamaze kujanwa mu ikambi y'impunzi y'Imusenyi mu ntara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi. Ni mu gihe abasigaye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bagera ku 43,700. Ijwi rya Amerika tukiri mu Burundi abaharanira ikamba ry'ubwiza Miss Burundi 2025 bageze muri kimwe cya kane cy'irushanwa. Igice cya nyuma kizaba mu kwezi kwa karindwi gutaha. Uzatsinda Miss Burundi 2025 azahembwa amafaranga y'amarundi miliyoni 25 n'imodoka idakoresha lisansi. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yavuganye na Rosa Kamariza utegura amarushanwa Miss Burundi muri iki gihe cy'imyaka 3 amubaza bimwe mu byo baheraho bemerera abasabye kurushanwa.
umwe ntivyakunze ko abandanya kubera ko atarakwije ibisabwa 105 rero nibo bagiye mu audition yabaye itariki 1 n'itariki 2 z'ukwa gatatu dusigaranamwo 60 abo 60 rero nibo bari muri quart de finale zatanguye Gitega itariki 8 z'ukwa gatatu nyene dusigarana abashika 30 bazogenda muri demi finale hasubire haba yandi ma elimination ku buryo muri finale hagenda 15 cyo dusigarana 5 baza gutsindira ubushimwe bwagenewe competition ya Miss Burundi. Ibisabwa ni ivyahe kugira ngo uwo muntu azove ku ntambwe ya mbere ashike ku ya kabiri mugenda muravanamwe gushika muzosigarana abo 5? Ibijanye n'impapuro basaga ubwa mbere na mbere kugira ngo habeho umwidondoro, amafotokopi ya karangamuntu zabo, n'amadiplome yabo, amafoto passport. Rero ababandanyije n'abashoboye gutanga ibisabwa byose mu ma audition barasubira bakanabapima ko hari byo dupima bijanye no kungene bameze, byaba uburebure aho twavuga yuko bataja munsi y'imetero imwe n'amasantimetero 59 batarenza ibiro 65, tukavuga yuko baba bafise hagati y'imyaka 18 na 24 ko ashobora kuvuga mu ndimi zine: Kirundi, Igifaransa, Igiswahili, Icongereza. Bakamupima ico no kwita mu mbavu, hari amasantimetero twafatirako. Ivyo byose nibituma umuntu ashobora kugenda araba elimine, ariko kandi bigatuma dushobora kuvuga tuti naho tworonka ihiganwa mpuzamakungu yoshobora gushikamo kuko ibyo basaba abandi nawe arabifise. Ikindi nuko baba bafise projet ishobora kuba implementé mu rurimi rw'Igifaransa mu mwaka umwe kugira ngo nibaheze ikiringo cabo c'umwaka umuntu azashobore kuvuga ati bakoze ibingana gutya. Muti hariho amasantimetero ategezwa kuba afise, hariho uburebure ategezwa kuba afise, hariho n'undi mugwi numvise muvugamwo ivyo abafise mu mutwe gushobora kuvuga mu ndimi. Ntawo hava yibaza ati nkumiriwe kwera uko naremwe ndi mugufa ari ku mutwe ndawufise nsumva ivyiyumvira abandi, uyo nawe bica bigenda gute? Arabitahura ko amasantimetero ashobora kumuvana mu kungene yashobora guteza imbere igihugu afashishije mu mutwe gusumba uko yaremwe? Amahiganwa yose arafise ingene aringanijwe. Nimba uyu mwaka twateguye abafise uburebure bungana gutyo, ejo hazoba iyindi competition ifise irindi zina washaka igamije kwegeranya abo bantu bose bafise ubwo burebure. Urabona umuntu w'imetero 1.20 aho uyu n'uwo w'imetero 1.80, abo bantu ushobora kubashira mu higanwa rimwe. Wofu mugira amahiganwa abiri, rimwe ryagenewe abagereranye n'abarebare ugacuga y'abagufi gusa. Biragoye rero yuko wovuga uti uyo muntu niwe ngira ndungike no mu mahiganwa mpuzamakungu. Uzi neza yuko au niveau international umugufi aba metero 1.70. Kuba rero twaramanutse gushika ku metero 1.59 twari twagerageje. Ku vyerekeye ururimi rw'Igiswahili nk'abana bavukiye ruguru hariya anye hagati mu gihugu atari Bujumbura bakura bumva ku Gaswahili niki, ubwo rurimi ntirushobora kubabera intambamyi nabo kwinjira muri ayo mahigano? Umuntu avuga rumwe muri izo ndimi zine, ntategereje kuzivuga zose, ni rumwe muri izo ndimi. Ikirundi ni cabo n'abarundi kazi bose, d'office barashobora kuvuga mu Kirundi. Igiswahili naco kubera fondamental yaje bari Igiswahili kuva mu mwaka wa 2 umenga. Twavuze tutu wumva yorohewe kuvuga umugambi we mu Giswahili nawe uvuge ko turasaba gumva Igiswahili kirumvikana muri East Africa. Hariho n'ibindi bihugu bitandukanye byumva Igiswahili, twavuga tuti ijwi rizoshika kure abantu bumve ko mu Burundi hari biriko birakogwa. Abavuga mu Congereza bazodufasha kugira ngo mu bihugu anglophone abantu bamenye ati ari higanwa Miss Burundi riko rirakogwa kandi abana bafite biniye. Twavuga ngo umwe wese avuga ururimi ruzodufasha gushikana kure iryo higanwa rishobore kudandaza iryo shusho ry'u Burundi, aho gwaruka ruhaguruka rukavuga ruti natwe turasho duterera mu iterambere ry'igihugu. Ahanini cari ico kuko nubundi bazogenda guhiganwa n'abandi mu makungu, bisaba rero ko izo ndimi rumwe muri go bashobora kuvuga. Hama rero igice ca nyuma babandi 5 kizoba itariki ya kangahe muramaze kwimenya? Yego cyane 25 zo kwindwi. Ubushimwe butegekanije kuri abo bana babigeme bazoshika mu kwindwi n'ubwahe? Twaravuze yuko Miss Burundi azohabwa ibahasha y'imiliyoni 20 z'amarundi, akaronka imodoka igendeshwa n'umuyaga nkuba n'amapano solar yo kugira ngo bimworohere kuyatsa atarinze gukoresha umuyaga nkuba yarasanzwe akoresha muhiri wabo. Akongera akaronka n'akaryo ko kuja mu mahanga agiye kuraba abandi ngene barata ibihugu vyabo. Hariho Visit Oromia izoca imwakira ko yaramuteguriye programme yo muri Ethiopia, bamwereka ingene bagira visibility y'igihugu cabo kugira ngo nawe azoze akore ku Burundi. Madame Rosa Kamariza mujeje amahigano ya Miss Burundi mu kiringo c'imyaka 3 guhera uno mwaka gushika iyo myaka 3 izohere kujurya Amerika. Turashimire cyane kuri kano kanya muduhaye. Murakoze cyane mwandare mugira ibihe vyiza.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI rwataye muri yombi Rodrigo Duterte wahoze ari umukuru w'igihugu cya Philippines, rumukurikiranyeho ibyaha byibasiye inyoko muntu. Polisi ya Philippines yafashe Duterte ku buryo butunguranye kuri uyu wa kabiri nijoro mu gicuku ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'Manille, umurwa mukuru. Yaravuye mu rugendo rugufi yarimo mu mahanga. Yahamufungiye umwanya muto, ubundi imwuriza indege imujyana i La Haye mu Buholandi, imushyikiriza CPI. Polisi ya Philippines yabikoze bisabwe na polisi mpuzamahanga Interpol mu izina rya CPI, nk'uko perezida wa Philippines Ferdinand Marcos yabitangaje kuri televiziyo. It's a request to the Philippine government from Interpol. Interpol yasabye guverinoma ya Philippines gushyira mu bikorwa impapuro zo kumuta muri yombi. Ntitwabikoze kugira ngo dufashe CPI, twamufashe gusa kubera ko Interpol yabidusabye. We comply with our commitments to Interpol. Izi mpapuro zo guta muri yombi Duterte President Marcos avuga ni iza CPI. Abacamanza b'uru rukiko bazishyizeho umukono ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa gatatu, ariko ziguma mu ibanga. CPI yazishyize hanze kuri uyu wa kabiri. Imukurikiranyeho ibyaha byibasiye inyoko muntu byabaye igihe yari umukuru w'igihugu mu ntambara yagabye ku mitwe y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge yari yarayogoje Philippines. Rodrigo Duterte yabaye perezida wa Philippines imyaka 6 kuva mu 2016 kugera mu 2022. Guverinoma ya Philippines ivuga ko iyi ntambara yahitanye abantu 6,200, ariko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International na Human Rights Watch yo yemeza ko uyu mubare ari muto cyane. CPI nayo ivuga ko byibura abantu 30,000 bishwe muri iyi ntambara. Ari n'aba baharanira uburenganzira bwa muntu bose bahuriza ko abenshi mu bishwe bari indakemwa z'abakene cyangwa se banyakamwe batari bafite aho bahuriye n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Nibyo CPI yagize ibyaha byibasiye inyoko muntu, ikarega Duterte ko yari umutware w'umutwe w'abicanyi. Akimara gufatwa, Duterte w'imyaka hafi 80 y'amavuko yasabye ko bamusobanurira impamvu. Nimunyereke ishingiro ryemewe n'amategeko ryo kuba ndi hano. Sinahageze ku bushake bwanjye, ahubwo n'ubw'undi muntu. Rodrigo Duterte abaye umutegetsi wa mbere ukomoka muri Aziya ugiye muri CPI. CPI ishinzwe gukurikirana ibyaha bya jenoside, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha byo kuvogera ubusugire, ubwigenge n'ubutaka bw'ikindi gihugu hakoreshejwe ingufu za gisirikare n'ikindi gihugu. Kuva ishinzwe mu 2002 kugeza ubu, CPI ikora nketi ku migabane yose y'isi. Imaze kwakira amadosiye yose hamwe 32, yatanze impapuro zo guta muri yombi abantu byibura 60. CPI yahamije ibyaha abantu 11 barimo Germain Katanga, Thomas Lubanga na Bosco Ntaganda bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Katanga yahoze ari commandant w'umutwe w'inyeshyamba witwa Force de Résistance Patriotique en Ituri. CPI yamukatiye igifungo cy'imyaka 12. CPI yakatiye Thomas Lubanga gufungwa imyaka 14. Lubanga yari umukuru w'umutwe w'inyeshyamba witwa Union des Patriotes Congolais, Force Patriotique pour la Libération du Congo. Bosco Ntaganda yakatiwe gufungwa imyaka 30, yahoze ari umugaba mukuru wungirije w'izi nyeshyamba za Force Patriotique pour la Libération du Congo za Lubanga. Naho Umuganda Dominique Ongwen wahoze ari commandant mu nyeshyamba za LRA yakatiwe igifungo cy'imyaka 25. Mu bo CPI yaburanishije bane babaye abere, barimo Jean-Pierre Bemba wigeze kuba vice president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere yaho yari umuyobozi mukuru w'inyeshyamba za Mouvement de Libération du Congo. Muri iki gihe Bemba ni ministri w'intebe wungirije akaba na ministri w'ubwikorezi muri guverinoma ya President Félix Tshisekedi. Usibye Bemba, abandi batatu bahandaguweho ibyaha ni Laurent Gbagbo
wari umukuru w'igihugu cya Cote d'Ivoire, Charles Blé Goudé wari umwe mu baminisitiri be, na Mathieu Ngujolo wari umukuru w'umutwe w'inyeshyamba wa Front des Nationalistes et Intégrationnistes muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nshuti muduteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika.